Umva Ozi ntazi ivyarimwo nagende nyene azarakora bya biganiro byiwe by'amazi yego byo guterana intoke Messi tushe none wowe yavyara babwira tushe agenda agire twe turamaze gutanga 5000 tuyahereza aba bajya abaganga b'abagore babita gute yego aba sage femme oya bajya abaganga b'abagore babita gute aba gynecologue naho uramaze gutanga twara dutanga bitanu ico gihe yana kagenda kwera ugira ko umujenekero kwere yana guterera inoko umugore watera kimyareze reka sasa rero reka rero Ozi bandariza ivyo biganiro yego byo guterana intoke ibindi biganiro n'ivyago azatumira abajenekologue atumana abagore byabaniye kubaka ingo n'abasambuye ingo nabo byanse yiko nabatumva ko nawe yirukanye umugabo ati soka kende uvuze imiziki avyumva akora ivyo ivy'imiziki abireke bazorira bazoburiyo banyikira bitewe bitebuke yego bitewe bitebuke ijambo tuzoribaka hamwe muzoza mubandanya mukora bya biganiro byo kwahukana ijambo tuzoribaka none ndakubaze sibi Rasko yarahukanye ati rero byose biri nk'abantu bahukanye uragenda basura ibiganiro byawe n'aba divorce nibo bari bateguye igiteramo divorce abirukana abagabo yego ni nabo abo tegura iki namba sabanyamuziki tegura gira hamagara wa musike namba ari sexologue sexologue Beni fata Beni mugira ati Beni is gold fata Beni umushire Van Beach mugire sekeza yuko aza kwigisha ingo fata umugore mu gitanda mugire mu Natasha mu Runduzi Natasha tawenzi ugomba mbwire ariko mufise ico mu ninde dufana tawenzi none wewe ni gute wiyakana umuririmbyi atawenzi none umunyameze umuntu ni wahe yakoze ikimba mawese yimba mawese ni wahe ashika DJ bakajugunye hanze toka Alphonse wanje Alphonse yo entertainment batayikurikirana murahomba cyane mu bisanzwe ari umunsi nigeze kuvuga entertainment turakwiye kwaka abantu bamwe amajambo mugabo numva bica bigyo dufate nk'uwaringiye usanga neri bizabaye ko umuntu amwaka ijambo yego ngo nawe rero arige naca aza kuryosha ibihirwa avuga ati none neri tumwaza ijambo yego turakeneye ubumwe none tuburiki guhuriza ku kintu kimwe vraiment neri tukamwaka neri harigiye ubwati okay mugabo nkahoze vraiment arakwiye kwa ijambo aza gukora iki mu miziki nabandaye mu vy'amazi hari imiziki aza gukora ibiki none uko kubera mugiye PACI ngo est-ce yataba PACI yataba ndakubwije ukuri kandabwira abantu baciye inzira iyo PACI adacinzira Ozi abarika arakora ibyo akora iby'imiziki abarika arabikora Casoar TV. Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Nizere ko mwiriwe neza, cyane ko mwaramutse neza bitewe naho muherereye. So today ni exclusive. Nta n'umwanya mfise wo guta muri make. Murabona Simbizi wasema vumba. Uyu munsi niwe turi kumwe, uyu munsi niwe twasuye gutumira. Tuje kuvuga inkuru ikiri nshasha. Pana vya bindi oya. Uyu munsi ni exclusive. Simbizi umeze neza. Enda urazi mpamvu naguhamagaye uyu munsi nkeneye tuvugane ku makuru ashushe hano Bujumbura ariko ya telefone yawe yego kugira ndayasome Tatiana ibintu ndabikurikiranira hafi narabonye kuri stat aje mwari bagiye kugira iki gusaba baraje gusaba irembo byareke kuri stat yajyaye hajya baje gusaba irembo haje nderande haje umuryango w'umugabo uhura n'uwiwanje vipi reka tuje mu makuru kwanza ashushe ivyo turabivuga mu nyuma ujya muze afsa yari yambaye amahereni uje ni papa wanje reka n'umusaza yambara amahereni niyo reka vyo ni msani ujya ahubwo sinzi impamvu tutatangura bamwita mzende aya ivyo ugiye tunyehera amazina nta ngorane oya umviriza yenda kubwira none bari baje kugukwa bari baje kunsaba irembo abo kwa Bakari yego bari baje
kusaba irembo kwa Mutamandi. Kwa Mutama, uwo Mutama turaza kumuvuga duhejeje. Oya nacu. Ni inkuru ngorane. Byo mu nyuma kwanza tubanza tubwire tuje kwanza kuvyaba. Ushakumbaza sindakubaza. Umunsi ivyanje vyashikiriwe ewana tuzokucara tubiganire. Ujya muzere yatoboye amatwi yari yambaye n'amahereni nivyo wawe. Urati kujya muzena ngujya muze. Niki. Ngujya muze. Urazi yuko. Nalvin yarambajije ngo ni papa wawe. Umva abantu bose mwarumiwe ni papa wanje. Mugalvin yabikubarije mu kiganiro. Oya nuko ibintu byose babigize. Ibintu byose. We nanje uzakumbaza byose. Kandi rero kujya kuntu ngene mbashaka ukunda kuza. Jesse maranda kuza ibyasobukwe wawe. Uramubona? Ngana yaramwumvise amuvuga. Umunsi rero amubonye nanje uzondazi neza ko uzomumbaza. Naco nzokubaza ivya mama mwamikazi. Mama mwamikazi. Umutima wawe. Mugisha. Uyu munsi rero twaguhamagaye ngaha muri Casoar TV. Mufise inkuru nyinshi kandi nyinshi ziryoshe cyane. Uragwaye pole sana. Uragerageza. Abakuzi ba Casoar TV urabona ko simbizi uyu munsi atameze neza. Ngo nawe agatangawizi kameze fresh. Turamfasha mu muhogo. Bahita tangawizi raha. Ntavyunka biba yazanye reka nawe. Simbizi wasema vuba. Kana bono babita gute? Kana urazi yuko uje ngo bananguza urugamba kuza ndahombesha amakampuni. Urapfa kudahombesha Casoar. Genre hari abantu turabashorera twebwe. Sivyo? Tukabashorera mugabo bagatera imbere mugatwe ntibaduha ibiraka. Ubu rero system ihari. Nk'umunsi naronse nk'umuntu afite nka entreprise nshaje yo gukora nkano matangawizi. Ndashangira kampa urazi system ucugira. Ucugira nka kampanye yo kuvuga yuko ibiboro birimwo ibiboro byica abantu. Bacha bagufuga ko uri kura. Ubikora kimya kandi je ndashaka kubaza nka kurondera inbox. Aguya turabona bamudoga yaje gupfa. Ati rero ikintu cya mbere je umumeshi ngo Imprimerie yuko yishwe ari ingaruka z'ikinyobwa runaka muri kugira abantu kugira brand namera bazanye nta vyunguka nibaje baraguha ivyunguka bagire publicité ndikunda ngo akantu kabo ko ndazi ko kamfasha mugabo nuko yeno amaze ukavuga simbizi urumva ndiko ndakubwira ati ngizo turica ama brand y'abantu cyavuga ati yishwe kubera yanyoye ibi nibi fate ngene nko gutembagaza nka brarodi mugabo ivyo ubikora ari kwagira indishira hamwe mugajya guhaye ivyunguka ucubakora contre publicité uravyo kwa nka brarodi yo nk'abantu bamaze gupfa kwera amagute na papa wenyene yishwe na foi ndashaka guca na avance nk'inzoga yahora banywa bwa ati nizo zamwishe bacavuga ati mugabo ziya nzoga zabaki zo zimeze neza ishira mu burima kimya mutiriwe muranagwana bose bacha bimuka bagiye kuguta ibinyobwa byose shiramwe rishasha ubu nizo influence tugiye kuza turagira umva baranzi kuduha kati bro tugomba buca dutangura bironderere ku nguvu nabwiye ko nk'ubuhozi ishira hamwe rishasha rize rifise imitahe kavuga ati kiyana ngizi akira nk'imiliyaridi 2 nkorera communication ishira amajyanje riduke nukuruka imana no gusenyurira ishiramwe mu masegonda aya ubu nkurikenga n'abantu barenga 1,500,000 ku kwezi plus de 1,500,000 urumva abantu bose bari nyuma yanje rero muri ico gihe wumva utaye kuratanga none 1,500,000 batabibona ngo bame biraka nkore ibizima uca wonona izina ryawe no si byunguka none ego niyo system ihari okay juba ari n'abazitoza mu bashinga amateka muri 2025 batanguye kundondera kandi sha Jenda kugira matura ya 2025 niyo matura ya mbere azuba ari nk'ivyungu tangura branding none kitsimbi oya uvyuga birazi brandinga nena njonsa ivyunguka no ku brandingero gusa Egiye 1,500,000 mfise ndiko ndayidandaza gufashanya nk'abavukanyi abo bantu 1,500,000 ba following ajewe ndiko ndabadandaza nabashize ku isoko sawa je wasi bankunda batankunda ndabadandaza okay ni simbizi wasema vuba umuntu tumenyereye umuntu tuzi twemera nk'umu babita gute mu Kinyarwanda avuga ngo numusesenguzi muri umusiko mikaye zitatu umuntu aza kuvuga uyu ntarimwo babita mu musesenguzi
simbifasha ni umusesenguzi mu kirundi oya byose sesangura ibyo ni ibinyarwanda mu kirundi rero bakivuga gute umuntu agira bana jendi njewe wowe uri wewe mugatwege tugufata nk'umu analyze okay umuntu agira acukumbura wewe analyze ya simbizi turayemera twese niyo mpamvu twege twama twaguhamagaye ngaha kuri chaîne yacu kugira uho muco muri Casoar TV so ni inkuru y'umuririmbyi umuririmbyi wa kera umuririmbyi tuzi twese twemera yaduhaye hit kera abantu batamuzi umuntu yaririmbye fata taxi ndari ha Pacifique nzitonda twaba twarabonye mu makuru yo muri minsi hari ku munsi wa Mungu itariki 4 gold is gold ya muri event bise all is gold yari aho yakubaguwe voilà yarakubaguwe yarafashwe nabi afatwa nabi na Ozi irakoze none Ozi irakoze niwe wenyine yamufashe nabi canke ni team yose twe dufata ko ari event abateguye event urumva narabonye Rasko yigovyora yarigovyoye kandi yaragerageje gukoresha amajambo y'ubwenge yagana kuyabira kwigovyora d'une part nta rezo nimwe afise bika kwanza tukira Rasko afise apana d'une part afise rezo d'une part nta rezo afise na d'une l'autre part nta rezo afise utaranaja kure Rasko ajejwe iki muri iryo event oya Rasko yari mu bategura sawa dukana kandi iga nuze general babwiye ubu ukeneye ko ikintu cyagenda neza hari igisoda kibijejwe yego urabyo hari abantu ngabaje gutegura ibintu ego Rasko na Rasko ego n'umu evenementiel kandi arakora neza sivyo mugabo Rasko ntiyaherutse gutegura ibiteramo iri pari w'igitaramo cya nyuma Rasko yarateguye cyari cya Dudu urabyo cyabereye kuri jardin public mugabo ibihe bihibindi agenda arazi ibindi bintu bishasha yego urabyo ni nkuko kuva kera imiziki warawusohora ukawutanga kuri RTNB ibiganiro byari biharuye navyo bumviritse yego bisigura ko ico giye kumenyekana byari byoroshe mugo no musi ndirimbo yarashobora kujya hit utiri uracaka no ku radio nimwe washyize kuri YouTube gusa bakayitora bakayikunda ama challenge kuri TikTok yewe indirimbo ikajya hit umva ari ibintu bishasha bigenda biba kandi ugomba kwifatanya navyo none DJ Paul nta munsi umwe arigera asuzugura umuririmbyi niho nyene ndiko ndakubariza DJ Paul arategura ibiteramo yego Ariki mbiki bazo mfise n'ikindi umviriza Tatiana tubandanye ikiganiro nibi vyaje party urabona muri Primusique ari un petit toi Eloi namupambani abo wa gatatu nta n'urukuta yamaye mu nyuma abanabo bagiye mu bintu bya UNICEF ndabapambanira agapetite kabo kaba aka gatatu babahaye 8,000,000 bamaze kuma modesa muri 1,600,000 bategerezwa kuba hama heba oya no nabasavye 5 heba we nacho ntangorane konte ntangorane urabyumva aba bakoragirira inabi abakurikira yego nakubwiye ko Jeff se pouvoir yo kunukisha no kugira iki sawa rero twagiye kwanza twari tumaze kuja deep down mu bya pasi twari tumaze kuja hagati oya none bya pasi ko ndabikubwira mugabo ofete nashaka kwanza mbandisigurire abari ko yaradukurikirana context uko ibintu vyagenze kwa ko twagiye direct nitwize tubasigurira oya pasi ngene vyagenze pasi yaragiye nkuko yamba bikora pasi ibitaramo uteguye igitaramo araza kugushigikira sivyo yego kuko entertainment turinze tugera aho tugeze hariho histoire iri nyuma iyo histoire yeyo irafise abayigize urabyumva yego ni nkajeyo inge ndiko ndita kubiti n'amabuye no munsi yego ejo ejo ari abantu bazogira ivyo bagezeko bivanye no mu nzira nabaciriye sivyo hama inje nje kubashigikira
canke nje gushikira bamwe bagize uruhara mu byo twakoze kiba cyambwiye ati wowe urariha yego urabyumva umuririmbyi nka Pacifique Nzitonda yego tuzi amateka yiwe Pacifique Nzitonda ari mu barundi ba mbere bafashe izi ndirimbo ziyangene bariko barasubiramwe n'izindi z'abantu barazinimeriza yego n'abantu ba mbere batangiye kuzishira muri computer yego izi ndirimbo z'abacanco z'abandi ko nibo bantu ba informaticiens ba mbere babayeho nga urabyumva kibaza izo ndirimbo twarazikunze no mutwazigira udu challenge kuri TikTok canke hehe ari mu batumye izo ndirimbo d'abord kwanza ushobora kudishira mu support dufise uno munsi mu matelefone ku ma YouTube ko nibo bantu ba mbere bazinjize muri ordinateur kubera ko indirimbo zari ku makasete ubwo n'uruhare umwe yagize Pacifique aho ni muri Paris ya informatique Pacifique Nzitonda ari mu barundi ba mbere batangiye kuzana ama studio numérique nga ama studio genduka recording na computer yego abarimbyi ba mbere twamenye twakunze barakoreye indirimbo na ba Pacifique Nzitonda sibyo yego tuve ngaho ama video ya mbere meza Uburundi bwatangiye kuronka Pacifique ari mu batangiye ngaho kuyakora kandi twavuga yuko urabyumva uri amateka yo muntu Pasi mero kasubona abantu no munsi uraje ngaho kubera imbuga ngurukana bumenyi zaguhaye ijambo tarunarikwiriye utaranibagira wibagiye kuvuga ko ari mu ba artiste ba mbere nga mu Burundi baduhaye amahiti ivyo nasi no kubijamwe ivyo oyi urabyumva tout simplement nashatse ngume kuri gold all this gold nagomba kwerekana agaciro umuntu Pacifique Nzitonda wariwe bivanye na event yari kiraba nukuvuga ngo twanze tumaze kumva yo event ya twiteze yuko aba artiste presque bose bakera bari kuba bahawe icicaro c'imbere aba artiste mugabo Pasi na haru wakera suwakera kuri rujya rugero yego urabyumva kubera hari generation bajya bakera ni bamwe bari analog umuziki analogique niyo muntu nakubwiye ko Pasi ari mu bantu batumye izga ndirimbo ziba digital ndakumvisha uruhara rwa Pasi uwariwe kwara abantu benshi batamuzi Pacifique Nzitonda singeneye kumenya kuvuga ngo yarakoze amahiza afata taxi zande nubara n'ibindirimbo ziwe zirazwi indirimbo tuzasohora no aje niho nari kuri Nyamachoma festival yabereye kuri Sky Pacifique ntiyari umutumire ntiyari iki kubera hajya avugiriza vishu sinzi undi mutipa bari batumiye nabande me Pasi le fait ko yari hajya yaragiye kuri stage aririmba ni nguko na Pasi iyo yinjira bakamubona Pasi kwera bazi ivyiwe baramuhamagara nk'umu artiste akaje imbere akabaririmbira yego en fait numva ndavuga yuko twe turashiramo inguvu mu kubaka ino industry abantu bahawe ijambo na social media bagaca bigira ba UI urabyumva ntibamenya agaciro k'umuntu nk'ubu nka wewe osanga kubera nawe wahawe ijambo na social media wewe nyine Tatiana yego washaka gusanga Pasi umuzi gusa ku mahiti yakoze fata taxi yaririmbye nenda kubesheje nivyo uzi nari ndumwana mutoya yewana kafata nk'ivyo vyo producteur navyo narinzi ndabimenyeshejwe na wewe ndakubeshe nkaje Pasi ndamubonye no munzasira ibitenge kugira sasi ibitenge Big Fizz yego kora ndazi Pasi wariwe urabyumva barafite studio ku Kirimba Art yari hajya imbere ya radio Isanganiro bega ahubwo uvuze ku Kirimba Art ndibuka kajya ku Kirimba Art ni Pasi wow none wari uzwa rinde ntavyo narizi ku Kirimba Art Pasi na Romeo Romeo yakora audio Pacifique akora video yego uzima vuce nibukiyo Kirimba Art Kirimba Art bebe indirimbo za kera za Fizo banuze ku Kirimba ku Kirimba Art cyenda bibuka DJ Daddy yego urumva bose nibo ndakubwiye ati nibo bantu ba mbere bazanye Kirimba Art izijyake ndayizi leave me alone yajya ndirimbo wari bwavuke Shirabaro Pasi wivyo bihe uno munsi araje icisha bugufi wanasha unamubonye nto kibazo kayo n'umustar cyangwa iki yiyambarira simple nk'uko wanje nkuvuga ngo yaragize intambwe je urabivuze ivyo nivyo cyo ndakiyagiza ikigira kabiki
pasi ntiyanse kuriha principe yabivuze jewe inje iyumvire basi nka jenje muri evenement y'umuziki kubera uko bigenda kose ozi iyo aje mu gitaramo cy'abanyamuziki tumurihishe ntibamurihishe araje avuga ati je ndi ozi wo murihishe ko urazi naho akora ibiganiro by'amazi by'ingo atabiwariye n'iby'imiziki mugabo biratawuritse gufata abantu bakora amazi ibiganiro waza bicara kavuga iby'amazi akaza gutegura ngo ibintu by'imiziki none ndakubwira ati abizamo gute ni evenement ngene ndakubwira uyu bamfitiye amamiliyoni uzi yari muri jiri abizamo nkande by'imiziki abiziye wapi na wapi no ndakubwira ati entertainment yaje iracuritse imeze nubundi ahubwo gufata abantu nk'abasema vumba bafise nico babiziko gafata abantu nk'aba Pacifique yene nzitonda gafata abantu ozi ngo genda ube umujiri ntana kimwe azi ibaze kubahuka kubwira pasi ngo nafuma ari ya 30,000 umengo pasi yabuza amahera yo kuri kuko nawe je byerekana yuko evenement yari yahombye bari bahite biyerekana yuko urinzi ubona umuntu aza akarihisha n'umuntu atari kurihisha manake babuze amafaranga pasi yari yavuze ngo yanditse avuga ngo nubwo kuriha zijya ticket twita VIP atavyo bitonanira ngo aribeshejeho ariko sinoriha mu giteramo cyo dusanzwe kuko siko bikorwa ku isi nzima waye nibibaho urumva acha avuga ngo naciye mbona ko ivyo gutegura ibiteramo vyiza twobirekera DJ Paul kuko ni wazi gufata bari muri entertainment neza enda ko reka Tatiana yego sindi nga okay uzoze tugende kuri P Club naho DJ Paul yo badahari yego urabe ko inzoga ya mbere abayindihisha ico nawe bari fana icya mbere yego tuzojane P Club sivyo tujane twinjirane simi yego wana ukuyana umbona ukunyene tugiye P Club ikinyobwa cya mbere man ntacha kurihisha pole si P Club gusa genda no kuri Malibu kwa DJ datwe ara ofete baramenya ati umuntu icamaze yego baramenya guhagacira umuntu yego none ndakubaza DJ Paul ugiye kuri hajya niyo mpamvu ibitaramo vyiwe iki yari yakoze na icyanyuma cyo kuri Bonani fure ntavyuka yamaye urabyumva ko nayo nakoze ivyunguka sai gukora ivyunguka by'ibitaramo bibiri neko ndakora kijya cha bafizo urabyumva kiye namusasira ibitenge mugara telefone ba Chris Easy baje arambwira ati ibintu ndamufasha mujya musi nyene yego kandi narabikoze urabyumva ndakunda umuntu atahura agaciro k'umuntu none sivyo yego rero niyo mpamvu ubona uri kuragira old is gold haje n'umuntu afise uruhara muri zo old kugira nawe uzimenye yego hari menshi tutacumviza amaradio ugabe izo ndirimbo usanga tuzumva mu makaraoke muri haba mu makaraoke canke mu club barazivuza ziya ndirimbo zake arige bazivuza yego kugira iyo ndirimbo igere haya canke abantu bashoboye kuyideshifra ibiri kuri support electronique nabana bikoresha amakasete urabyumva hari babigizemo uruhara w'imyagaciro umuntu afise uruhara je wabivuze uko simbizi canda réaliser combien de fois Pasi afise role nini cyane muri umuziki w'Uburundi nini kandi gose yindi wa nkuko iwanje urana ko mfata umwanya ngira ama commentaire mvuga ibi ngiribi hari umunsi hazoza abandi jewe rani imyaka iri kiranjana urumva bientôt ndazana nyina w'abana abyumva cyangwa gupambana birashobora gushika usange ivyunguka nkora muri bino biboro bitoba biwanye n'ivy'umuryango wanje ushobora kuba ukeneye ko sanga ari ibindi bintu ncemereza ya priorité ko sanga haciye haza abandi bantu babandanya uru rugamba mbandemwo sivyo yego usanga nta gaciro bagaca bibagira yuko nanabayeho nico nyene nagenda kubwira ati akenshi duha gaciro babandi tubona ubwo nyene bariko barakora ba big fizo bakiboneka muri circulation muga tukibagira yuko hari abantu batumye gutera imbere narigeze kuraba interview imwe
mbe waraza komengo yari yoza ariko arayikoresha sinibuko ariko arayikoresha yamba ari Isaac ba Isaac bakwemeza yuko ibintu vyo kuvumbura gutera ama surprise abantu aho bari yuko aribo babitangura balandi promote hari kera ugasanga je nari kokoye je harutu innovation zanzana ibintu byo gutera ama surprise abantu nta wundi muntu yabitanguje atari jewe yego urabyumva ugaje usanga rero abantu hari agaciro batigera bahereza ikintu kuko je namanda nabivuga ibintu bya mbere bitwikino y'indasi no kutavugisha ukuri Landi promoter ico gihe navuga ati yanse kuvuga yuko ati ibi bintu simbizi yabitanguye tuba twisha abanyarwanda kuko bivuzwe ko ari Landira bitanguye inyuma ya Bakti kuri Afrimax mu Rwanda jewe ni je influence u Rwanda urumva ico kintu jewe wanse kwemanga yuko ari je nabitanguye ko je nabitanguye imbere yabo abanyarwanda baca baradukoporora aya ma TV online yose ubona abitwa bakasuku abitwa bande bose bara followers biwanje gusa mu nyuma bace bidezabona bose urabyumva channel yanje yari kwa ma TV online yose yo mu Rwanda yabaye yose bose bara following bara bafana biwanje bose urabyumva kwera bararabe byo nkora mu nyuma bace barabitanguzi wabo bica bigira kime babitanguje ino mu Burundi bacha umva agenda afise ukuntu nkora ikintu nganda bihagarika kugira ngo ibindi urabyumva ndashaka kuraba igikene nkagikora ivyo rero kutemanga ukuri ati simbizi no yatanguje ivyo byaciye bituma bavuga yuko twiganye abanyarwanda ora abanyarwanda niwe biganye abarundi ni uko abantu batemanga yuko umuziki w'u Rwanda wavyawe n'abarundi urabyumva kwera kwa kuntu tudahereza agaciro abarundi bacu washaka kubona uti Fizo ndamuhaye agaciro Dramati yonsuzugura atabwo reka nereke Dramati yuko ariwe ari hejuru gusumba Fizo or igitugu kirakura ni gisumbi zose none burya ni wibaza yuko simbi hari n'igihe uvuga ati uyu muntu nubwo no muha agaciro kiwe kose ntavyo yobona ntangorane ntavyo ntaco bimubwiye singombwa uha agaciro abari waca acaguhemba oyaha agaciro we umuntu umuhaye agaciro baba babibona yego nabandi bazokubahira yuko bamuhaye agaciro none je ko ndiko ndavuga ibya DJ Paulin nta dira rigera meretse mugabo abo yahaye agaciro je ndamushingira inaye koye nivyo nabonye none abo nyene DJ Paulin yagiye arafasha basatubi bande bose uno musi bagenda bamupinga indirimbo ya Medina Satubi yandirimbo yari mu album ya DJ Paulin yego yandirimbo si ya Satubi yani ya DJ Paulin ubwo Satubi na Medina bari guhurira nakujya imbida sana na Medi bakoranye indirimbo on the low bakoranye na Danuze kwera bari bakiri kumwe bari mu minwe yande ya DJ Paulin yego ngo no musembi datani wazumvuga nabi Paulin Satubi wazumvuga nabi Paulin yego Fizo wazumvuga nabi DJ Paulin mugabo twebwe twarabonye ibura Fizo gishikayo moreza umwana yewe DJ Paulin vous présente Big Fizo mubigi yego ivyo twebwe rero singombwa uryo wahaye agaciro abari bagushimira oya turazi yuko barundi gene turazi gene tumeze wewe urahereza agaciro umuntu hama ureke isi yivugira yego twebwe nsubire gatoya kuri vya PACI ya kukuntu yavuze ngo ibintu vyo gutegura ibiteramo neza tubirekeye DJ Paulin akavuga ko bamufashe nabi kugira ashobore kwinjira muri rya event nka wewe nk'umuntu tumenyereye agira analyse kandi nkaba nashoboye kubona yuko uri hafi cyane ya PACI munaganira est-ce wibaza yuko kuba baramurihishije kuri entre byo bari kosa ry'abawozi bateguye event cyane byo bari kosa ry'abantu bari kuri gate bashinzwe kurihisha kuko d'abord kumva PACI nawe baramutelefonyara ega PACI yanse kuriha swa amafaranga yarayabutse yego cyane mu bisanzwe ku bantu bategura ni vyiza yuko iki gice kiba n'ikigwa no ku bandi baze bahereze kuva kera umuririmbyi ni yariha umuririmbyi abaje gushigikira urabyumva kujya umujournaliste aje mu giteramo atariha
niko n'umuririmbyi aje mu giteramo kuko umuririmbyi yashitse bashobora no kumuhamagara kuri stage akaririmba ata amafaranga bamuhaye kuko umuziki ni nka football. Allo football ari ubu match uza buba bwo mwisite bwo kuryoherwa ugasaba umuntu kubera yakinye yinjiye kazaga fulani ingo nawe ukine urabyumva kubera iki dufate par exemple turi nk'ahantu twateguye agapira zo gukinana n'abantu timu yo muri Casoar igomba ikinane na abo muri Casoar bagomba kinane n'abasani par exemple sivyo kwacho dufate nka Yusufu Nyange yaraje aje kuraba ku gapira bavuga ati ntarigiye mugwaga bara Nyange injira mu kibuga yego urakwera abari domaine yiwe nibisanzwe urabyumva niko rero no mu muziki umunyamuziki ari ndaza dabo niteka bateye yego ico kintu umunyamuziki yamureka kinjira hari ukuntu baterera sivyo ntuzokonte cyane ku mafaranga yo ku muryango yego turafise ingorane nayo ku bantu bategura ama evenement nkajya aba MC bacu burya umu MC ashobora kugira guha agaciro urubanza cyangwa gwica yego si abo barimvye baba baje namba bariko ravuga ati bariko ragira collect yo gufasha abo barimvye ba kera peut-être yego namufisa ka envelope waje witwaje unatiya pari mwashaka gasandugu waje ushaka usanga pasa gashizemo n'amahera menshi gusumba gare kurira ku muryango urabyumva uko niko babigweye na pasi yavuga ati je naje gushigikira abarimvye bacu ba kera namba icivugo ko ari kubafasha atari ibintu by'inyungu nyine ziba biri ibindi pembeni bashaka murashira haje gitunga no mu rusengero amashikana turayatanga ku bintu tuba tutanaze urabyumva umuhemse aravuga uti igitunga gikinga ukeneye gushigikira abana baririmbyi nashiremwe akabasha cyamo 50000 100000 200000 twarabikoze kenshi sawa uravyumva sinzi ko abonye dufate par exemple igihe miserika ashengera twaragiye hariya turakora akantu some over mix twaragiye kuri win club twashyize ikidenga buri muntu wese yashiramwe icyo afise c'est comme ça ibintu byo gushigikira bivana n'ingene ikintu wagiye mbwa nucu ugomba gufata umurimbyi nabi ku muryango wafuma ari 30000 none hajya ni handi bacha bagenda mu makuru PACI arakubititse n'imyaka makuru PACI reka none je nakubajije ikibazo est-ce que ni ikosa ry'abawozi canke ni kosa ry'abari bari ku muryango donc aba security barihisha amafaranga kuko hari igihe wosanga uwo muntu yekarisha amafaranga we ntashobora kurenga ku mategeko yahawe ati ntihagire umuntu numwe yinjira atarisha ntibamupresizira ati aba artiste nibaza ntubarihisha cyo gasanga nikosa ry'abawozi barababwiye ati n'umu artiste mu murihisha wowe ukivuze ko iki nikosa ryawozi nikosa ry'uwari kuri gate nikosa organisation umva ngaye biri futi gutegura ivyo ababiteguye ivyo urana n'ibitaramo kijya gitaramo cyaba Christopher twagize yego abarimbyi bose baraje barinji urabyumva mugabo hari nabandi baririmbyi urabyumva nakijya urakijya gitaramo d'abord fanya cya Christopher kijya bari batumiye Christopher urabyumva ntabwo ari sari gitaramo 100% cy'abarundi harimo n'abanyarwanda mugabo artiste barinjiye yego urabyumva hari nabandi bartiste kijya naco cyaba iki cyaba old is gold cyari kiri 100% cyo gushigikira abarimbyi abarundi ba indirimbo za kera yego urabyumva naho uba utatumiwe umuririmbyi ari kuri niveau ugati uyu muririmbyi n'umuririmbyi azwi yanse amateka iyo atababo urumva bajya ba old baraduciriye inzira haza indi generation irafata ibandanya iyo nzira ba PACI baratora barabandanya uno munsi yagezweho aba bagezweho no munsi urabyumva bisigura rero yuko hari umuntu uzi yuko yagize uruhara yego hari abaririmbyi vraiment bashobora kuza usanga utanazi urabyumva yego nka Fizo yoze ukamurihisha tubwizanye ukuri
Fizo sinibaza ko fate yaba ari nka Fizo agiyaje oya sinibaza ko bari kumurihisha yaba ari Karabasasa agiyaje bari kumurihisha oya voilà uravyumva cyebaza rero aho gasuzuguro bagira ako kabara kagaye yego ndi sure certain yaba ari Karabasasa aje hajya ntawe ari kumurihisha yaba ari Fizo ntawe ari kumurihisha yaba ari Dramati ntawe ari kumurihisha yaba ari Bifese ntawe ari kumurihisha meko yari PACI yego bagacha bagomba kumurihisha hari message nabonye Ozi yandikiye PACI amubwira yuko ngo gusambura ivyo atubatse nk'umuntu w'umugabo ngo sivyo na gato gusambura ibintu atubatse ari umuntu w'umugabo ngo sivyo na gato arongera amubwira ati kandi ndabakosore tike ya 30,000 ntiyari ya marke kuko zari zigihari ntitwari kukugabanyiriza prix kandi iyo muyariha canke mukariha tike sponsor kubera amahera murayafise en plus twari kubona ko koko muyafise nari acara mwishura ngo yamujago yamwishuye ngo jewe narababwiye yuko uyu muziki urimo abagore b'ingare nico gituma nuwo bavyaranye mu DJ yamwirukanye mu nzu yariha yatanga ration ngo mvira mu nzu reka kuri INDERO PACI gute beka entertainment iraryoshe bandugu ashika DJ bakajugunye hanze toka Alphonse wanje Alphonse yo entertainment baratayikurikirana murahomba cyane mu bisanzwe ari umunsi nigeze kuvuga entertainment turakwiye kwaka abantu bamwe amajambo mugabo numva bica bigyo dufate nk'uwaringiye usanga neri bizabaye ko umuntu amwaka ijambo yego ngo nawe rero arige naca aza kuryosha ibirwa avuga ati none neri tumwaza ijambo yego turakeneye ubumwe none tuburiki guhuriza ku kintu kimwe vraiment neri tukamwaka neri harigiye ubwati okay mugabo nkahoze vraiment arakwiye kwa ijambo aza gukora iki mu miziki nabandaye mu vy'amazi hari imiziki aza gukora ibiki none uko kubera mugiye PACI ngo est-ce yataba PACI yataba ndakubwije ukuri kandabwira abantu baciye inzira iyo PACI adacinzira ozi abari karakora ibyakora iby'imiziki bari karabikora aho nyene uvuze nico nagira ndakubwira yaramubwiye ngo hari ikintu woba waradufashijemo kugira winjire ku buntu ikintu yabafashije niyo mizi nabisiguye ikiganiro gitangura PACI yaragize uruhara runini kugira ozi yaronka ako kazi iyo d'abord PACI atanimeriza iyo miziki urabyumva iyo PACI atagira iyo miziki be numerique niyo old ntayo ozi yari kumva iyo PACI adakora imiziki ayikundishe nakubwiye ko Kirimba Art yarakoze ibikomeye cyane kugira mu Burundi yitwe ko miziki hari none nk'iyo message yandikiye PACI iyo message yandikiye PACI ko yamandiki gitabo kigera yagishika hasi je navyo nosoma byose kuri kamera abantu baca basinzira est-ce que iyo sikwa kudaha agaciro nyene mu artiste kuko sinaza ko iyo message ya majambo ntazi byarimwo yari kuyakoresha kuri Fizo canke kuri ego umva ozi ntazi byarimwo nagende nyene azarakora bya biganiro byiwe by'amazi ego cyo guterana intoke nasi tushe none wowe yavyara babwira tushe agenda agire twe turamaze gutanga 5,000 tuyahereza aba bajya abaganga b'abagore babita gute yego aba sage femme oya bajya abaganga b'abagore babita gute aba gynecologue naho uramaze gutanga twara dutanga bitanu ico gihe yana kagenda kwero gwera ko umujenekero kwere yana guterera into ku mugore watera kimyareze reka sasa rero ozi bandariza ibyo biganiro yego byo guterana intoke ibindi biganiro n'ivyago azatumira abajenekologe atumana abagore byabaniye kubaka ingo n'abasambuye ingo nabo byanse yiko n'abatumva ko nawe yirukanye umugabo ati soka kende uvuze imiziki avyumva akora ivyo ivy'imiziki abireke none kandi ndakubwiye umuntu dusubira guhereza ibintu by'imiziki yoze bizohomba nibiwumva abapeti ndabishuza miliyoni 1,600,000 nakoreye nabone ozi yumva ko yarabirimwe nta bantu bavyitavye urumva bashagenda kubikorera kwishure muri interna kugira abana muri interna bazi urinze mu bintu bizakubera muri interna urumva ingwara zazi bizakubuza n'abana kwiga urumva rero ibintu mwe nivyo rero ibintu bazabashiramwo ozi
yego bazuzame bitega yuko ari ingorane nka yarize. none ndakubaza ikindi kintu simbizi tuve kuri message Rose yashoboye kwandikira PACI tuje kuri message Rasko yahaye PACI aramubwira ngo ihangana ariko reka ngire ko ndabakebura igiteramo categuwe n'abataririmba kandi nyambakazi arakazi buri wese afite ico afatirako iyo udashaka kuriha uhabwa ubutumire utabuhawe utegerezwa kuriha kwisi hose ivyuko umuririmbyi atariha ndavyumvise kuri mwebwe. Nakubwiye ati umuririmbyi bivana n'umuririmbyi uwariwe. Ndakubwiye ati iyo Fizo azahajya atati kafise bari kumurihisha. Ico nico kibazo. Iyo Satubi aza bari kumurihisha. Turabona yuko abantu bari hagati. PACI bamwimya agaciro kiwe. PACI hajya kuri Sky Bar kuri Nyamacoma. Yego. PACI bapfuye kumubona ati nukuri kwima ufu muririmba karirimbo kamwe. Urabyumva? Niyo mpamvu ibintu byabo bipfa bihomba abajama nukubaka n'ijambo. Antuka ahubwo barakwiye no kuyesquiza publiquement kubera bariko bari humiliate. Basabe Rasko ni genge muri kumwe nimwemere musabe ikigongwe. Yego. Tari uko mwese tuzobaka ijambo. Mwingenge muri kumwe. Rasko nico gisirikare muri kumwe. Nimusabe ikigongwe mwaradekonye mu byemanye. Ko fait tumaze kubona abantu bari mu entertainment bariko baraburira indero canke ko bari mu kubura indero. So fata umuntu nta wundi muntu azomwubaha ejo. So Pacifique nzito. Je ugenda musasira ibitenge. Ma ibite wala kujya kwa Fizo. PACI Romeo. None tukiraho. DJ Daddy. Willy. Tukiraho nyene. Kubera iki bazorira bazoburiyo banyikira bitewe bitebuke. Yego. Bitewe bitebuke ijambo tuzoribaka. Hamwe muzoza mubandanya mukora bya biganiro byo kwahukana. Ijambo tuzoribaka. None ndakubaze sibi. Naraswe yarahukanye. Ati rero byose biri nk'abantu bahukanye. Uragenda basura ibiganiro byawe. Umvirize ndakubaza ikindi kibazo. Ntibavuze ko ababiteguye se abanyamuziki. N'abadivorce. Abadivorce niwe bariko bateguye igiteramo. Divorce. Abirukana abagabo. Yego. Nabo abo tegura iki? Namba sabanyamuziki. Tegura gira hamagara wa musike namba ari sescologue. Sexologue Beni fata Beni mugira ati Beni is gold. Fata Beni umushire Van Beach mugire sekeza yuko uza kwigisha ingo. Fata umugore mu gitanda tutumira hari umutipe yigeze kuza ngavuye muri Tanzania yitwa nde Dr Kumbuka. Tumira bo siraho bagende bicerajya kuri hajya urumva. Ngire tutumira abarimbyi babiri batatu nk'aba pare ba evenement mwigisha ivyo vyigusambura ingo canke byo kuzubaka muvyigishe nimuvyitirire umuziki. Fata ibintu wara nkabigiye bavuga bati kubera ababiteguye bose divorce byanse ko nubaka iki cufate rero bajya ucutegura fate abantu bakunda kuririmba indirimbo zipfuye nabi nyene. Rinoji afite indirimbo yitwa amazi tufata barinoji ugashiraho gacurondera wundi ninde urarondera babiri batatu bane bakitwa abazoherekeza event mugabe event ikaba yingo kudisambura sibyo bavuga kwiyemera ko yagarara ko kugira event y'umugore kugira amanyama mu nzu basi sibyo biganiro byabo. Uvuga ati okay tuzokwigisha ingana umugore agomba kugira amanyama mu nzu hama uzobiherekeza ni nakana nakufata basani babiri muri ico evenement nuyitirira umuzi kandi ico giye boronsa abantu benshi gusoma kora ba followers babo bace bagendaye muga ntuzogira ngo old is gold. Pacifique yatumye you old iba gold hama wewe ucumubuza kwinjira. None tukiraho nyene muri bwa bumwe nyene dora tuvuga ngo dushigikira na bumwe buhari kandi turi mu gihe cy'umwe bw'abarundi voilà ngo dushigikiranire aba artiste bashigikiranire entre bo hama twaba tubona yuko atamu artiste no aba artiste boshigikirana gute mu gihe byabo bitegurwa n'abasambuye ingo ibisambuzi abasambuzi bingo. Nukuri twe twari twiteza yuko abandi dukeneye ko abartiste batera imbere. Fata umuntu nka DJ Paul amenyere kubitegura bari bategura ibintu hamubwiye dushikike umbwire genze gushikira abantu bingo n'imiryango asambura ingo.
mais quand même il faut yuko n'abandi ba artiste bagira ico babivuze ku bibintu kwa ko bahoze umengo barabishigikiye kandi aribo bategerezwa nibo baramukiwe muduza oya nibikene warashaka nibi nakomye ngo turiko turabahereza promotion ikiganiro cyose turiko turavuga ntabindi bazo mwateguye no munsi yo birahari byinshi reka tuve kuri ivyo vya event tuje ku ruhande rw'umuziki twabonye umu artiste wacu w'umurundi kazi ariwe Natasha yasohoye indirimbo nziza indirimbo nziza y'abatanzania je nta mahera yampaye uratigituma yampaye nta na kimwe ndamuvuga kandi naho nyene bigarukira kandi wowe uri wawe yaba ari commentaire nziza canke mbi nta mwanya uwo nta mwanya ndamutako mbaza ikindi kibazo nta nuwonzi kubera iki nuwahe uwo Natasha uri muri bantu bavuga Natasha nuwahe wori wandi bavuga dushikirane mu muziki w'u Burundi iki cemeza ko Natasha wo mu Burundi niki mu artiste wo mu Burundi kazi ari indirimbo sekuru we yitwande ari indirimbo okay sekuru we yitwande numve bashi ari karantwa none we umbwire mu Natasha wo mu Burundi uzi Natasha ntawe nzugo mbumbwire ariko mufise ico mupfa ninde dufana tawenzi none wewe ni gute wihakana umuririmbo atawenzi none umunyameze umuntu ni wahe yakoze ikimba mawese yimba mawese nuwahe ngo yimba mawese nuwahe uyu umwe watubwira la fois passé mu kiganiro wo kwitanganyika oyo none murakwa ko tangana murovyi ngo samaki arobi samaki kandi imikeke yabonetse uwisega yari myinshi yanazimbutse ngo numurovyi aroba ngo numurovyi araroba ko tubisubiramwe ibi bintu kubera ko mwege habaye iki oya yagize muri mushasha oya muramukota nabi Natasha si wa umfaransa kazi Natasha mbe yaririmbye Natasha la namba la bamba oya nuwana uzi ndamuvuze iyo ndirimbo ça n'existe même pas ça oye nibaho ati ntabaho oye nabaho uyu oya jewe na yenzi ngo kurazana abarimvyi batabaho ça n'existe pas namurimvyi kazitwa Natasha baho ati ntawuzi kurazana abarimvyi kurarema abaririmbyi nga jewe na yenzi ngo ngira nshikira ubu nawe usigaye ujya amahera y'abasari rero ene nkoni vient de nulle part et s'appelle Natasha yagwaye amahera uzaje ndamugirire promo sawa reka oya n'igipasi cyo ubona wendi reka Natasha tumureke ubona ne no Natasha ya indirimbo byari he ya studio ninde yayikoze abafana ba Natasha muze gutubwira Jibu the classic yayikoze iyo ndirimbo irimbwa gute uzo urayimenya reka tuje ku yandi makuru naza nivyunguka uramubwira uwo Natasha wawe uramubwira ati nambukeneye commentaire ya Simbizi aze kwanza nivyunguka tumumenye tuyage tumve nuko aririmba kwabizi je muririmbi ndamubwiza ukuri atavyuzi ndakubwiriza ukuri nuko je ndi nk'umuganga mwiza ari umuganga ugenda abwira ati nukurikema ino ngwara yawe niyo mpamvu uzosanga mu bitaro bikomakomeye zakira kenshi abantu bagenda baca bapfa kwera babatwara trotari ntugiye ibintu ugoma wishinga amasukari imyunyu sivyo rero umuganga mwiza sivyo arakubwira ati uyu mugwayi wawe ntaco ndi bumukorere urabyumva c'est trop tard je nanje mezuko uri umuririmbyi imbere yuko ngira commentaire banza kumviriza ingene uririmba ukanamumenya oya nkumvirize uririmba gute sanze uririmba nyene mvuga ati ni trop tard ko attention umwana ugira kuraririmba bisatozwa akiri muto kurabizi nawe ufite urujwi rubeka gutoza uravyo me hari gihe usanga umaze kugeza imyaka 30 40 ngushaka rero kuririmba wagenda kuririmba yacho ikara tura rero umva kuyizi reka tuje ku yandi makuru rero ego tuje ku yandi makuru muri iyi minsi iheze mbe hari byari sinibuka umunsi exactement abantu mu makommentaire muraza kudufasha hari concert yabereye yari concert y'urunani yabereye aho muri ntuze mwijabe ico kirori cari kirimo ba artiste batandukanye hakaba harimo Dramati rero Dramati amaze gushika kuri stage abantu baramwiyamiriza ego baramwiyamiriza Dramati araririmba abantu baranka
kuryoherwa baguma bahamagara ati Bface mudukurire Dramati ngaho mutuzanire Bface Dramati arangiza avuga ati jewe ati jewe ndabyo no guperforminga ndagiye performance yiwe batera induru barababoyi bahajya nyene munuze ega je Dramati na mandamuhanura bo hajya mwijabe ni mwisite bajya baboyi bose nibo babaje kubera baraza kicara hajya imbere razi n'ababoyi nabo barifite barimvye babafana yego kandi nabo bantu ba mbere bafana n'abafana bari bayari bajya abantu bafana nde no mvuze ati barinze bagufana ntibakuva inyuma bumva je ndabizi neza yuko Bface vraiment arabisa abafana benshi ababoyi Ego umva rero abafana biwe rero agiye mu bafana biwe bacha baramwiyamiriza Dramati ni tusiga turirimbo twiwe urumva no turirimbo kamuntuze twabana bo mu gasekebuye abana mu gasekebuye sekebuye rohero babana batava mu mpango yego rero ugiye mwisite ni nkuko na Dramati yagenda hariya mu gasekebuye umva Dramati yabisaba mutegure bya bitera mu nkamwe DJ Paul azategura yego bimwe nyene bizana babana yego apple fresh mugaba agiye mwisite agiye nko mu kinama ho niyo nata ngo niyota ukuvuga ngo yashitse kuri stage araririmba ababoyi bose babaje nibisuma byaje kwiya telefone arava kuri stage akivaho bajya bose benshi baraye mugasho muri bajya bavuze ati kwera benshi babaje kwiba ama telefone yego babaje je ari umuseko ndakoresha interview Bface hari kuri stade umufana wiwe yarancomoye telefone gukimuka pe umufana wa Bface sinagiyema nenda kubesha yego jaho nashaka gushika nuko mu nyuma yaraje kuri stage gusa mugana Bface rafise abafana biyubasha mugabo abafana biwe benshi ma usanga yanze ko Bface ko nyene Bface naragiye n'ahantu iyo aba batwa imwaro nzanze ku muryango w'inzu yanze ko Bface afisa afana ba Bface urumva dabo bategeza kumushikira kubera arafise uko nafite indirimbo zo kwicisha bugufi aja bugufi karirimbira abantu akakiriktiva nta vyongereza vyinshi aririmba oya mugabo Dramati nago mbintu byo kugara gombe kwigarisha cyane ugacuja rero mu bamesha bagutera amabuye yego yarangije avuga ngo Bface tumeze neza bameze fresh ntimugira ikibazo none nimba bameze fresh ivyo nyetwe ntavyo tuzi oya abafana bafise abafana bobo wowe ntubajudging ivyo bakora niyo bahitamwo byabo none na ingoma mvuga ati kujya baba batanze message mu bafana bakarinda bamenya yuko ibintu bitameze neza mbega ntibari bakwiye kugaruka hahandi nyene baciye kugira ngo bashobe kutumenyesha ko atameze neza entertainment chipfa bisaba abafana bagume bari confused uko nyene game chipfa namba Fizo ndazi ndisure certain yuko uno munota mu bintu nuzenga yoba yicuza inde Karabasasi nuko yarahuje nanuze be wivuze Karabasasi uvuze ndega abantu ivyo bintu batabizi Satubi umuvuga rero ati ni Satubi Karabasasi na Fizo mu bintu vya mbere bapfu ajya umuhari ni kuba barahuje kwera abafana baciye ora abafana ntibikunda ko baba mix kera Karabasasi yaragira ibi abafana bafizo bagaca bamutuka mu commentaire Fizo yagira ibi abafana ba Karabasasi nabo abafana bafizo baramutuka Karabasasi abafana ba Karabasasi nabo bagaca bamutuka Fizo ubu rero abafana babaye umwe ni Satubi Karabasasi kubera ari bo oya sivyo ni kubera yuko ndindira gato ndakubwira ikintu urabona ivyo nuko uravuga ngo Karabasasi rigeze kugira ni interview ni aravuga yuko hari ibintu bimwe byamuteye depression kubera ko ibizina bibi bamwita donc il faut arrêter kubandanya mwita abantu amazina uko uramuvuga ko ari bo rashaba yabasha bakaya yaronze umukazanashe rero nubaze kuba inkingi y'umuryango rero jewe ndiko mvuga nk'umuntu ari professionnel ari mu kazi endo bavyarira abuzukuru ama ibisigaye bakunzi ba Casoar TV nimugire abone abakunzi ba Casoar TV murakoze cyane ko namwadukurikiranye nimugire abone ko namwadukurikiranye kuva ikiganiro kigitangura gushaka gihere yano cyari promotion ya Hosy
mbese wavuze mwonde wabwiye Hosy uzanamwo Rasko aho bose ntavyumuka bama ugomba kuzanamwo nambaye Natasha aroba amasamaki ivyo niwe wabifashe uko twe twari ko tuvuga ubwo utuzara waruzane nande kandi munga kusame twe twari ko tuvugana karaba sase ni sawa urashaka kumumbaza gwera lendi giskoreye yego ugana ngorana uga twavanye kure mugafo kureka kumwita karabasasi c'est pas bien c'est pas bien non kubera yuko yaratanze ikiganiro nyene navuga ati jewe ari none ngwanirihe ugacubandanya nasi ndarimwita ari umusayiga arigiyamiritsa ati yaje mu bitanda maku munsi yagize company yo gusiga karabasasi ati yaje mu bitanda kumuvugira za kumuvugira ko yari bofu apana kubera ko jewe nayo babo ndijwi y'abanyagihugu wewe ubwo subunyamwuga uri kuragira n'ubunyamwuga amwuguriye kuza kuvugira no sindiko ndamuvugira nase kumuha sawa rero imana ikwakire bakunzi ba Casoar TV murakoze cyane kudukurikirana mwakoze kwa mwagumanye kandi yuko ari Casoar na Casoar Company ego nivyo nagira ndababwira turagira turemprima mashati tukashira ku logo turagira ikibigani turakotesha amakamera turakora ama mariage carte d'invitation ama documentaire tufisa ama micro meza ama micro cravate ibiki mukene nimero ziba ziriko ngaha ntaziriko muga ifoko tuzishirako mudukeneye muri description arimwe nimero mudusange dukorera kwa Kabwa Kabwa no gato tukora kwa Kabwa ifo yuko Kabwa iba imbwa nini gangi kwa kibwa nyene Kabwa kakagara guki piga imbwa nyene Bobby kwa Central building nambarise ibujumbura abakunzi ba Casoar TV reka ndabahe ikaze ku bantu bakiri bashasha bataragira abone mugume mugira ababone mane bakire ewana mube benshi mugume muza mugire abone mugire amajeme mugire amashare igaya amazi nanyu ariko brand ya mubandanye mudukurikirana babajama bari yubatse aba muntu bavuga yo bamesha umunsi haje nkishira hamwe irizo tuvuga yuko bayiramwo sumu ako plastique ubinyoye umaze imyaka 5 unywa cyo tuvuga ati bituma utavyara direct baca bavako simbize ntashaka kubasezera bye bye okay reka rero ntinzi neza heza rero ntangorane murakoze cyane abakunzi ba Casoar TV ko mwadukurikiranye kuva ikiganiro gitangura gushika gihere mikaze ababone bashasha kandi nongera ndabashishikariza mwese ababone bashasha n'abakera kugira share mu comment cyane mu comment kwa ama commentaire yanyu aratwubaka hama mugire n'ama partage mubandanye mudukurikirana tuzongera ubutaha bizu Casoar TV. We want the words. The solution of all dreams.